iruguruka uvyanga iruguruka umuririmbyi yaririmbye neza ndafashe ngo kubaho kw'inkoko wibaza iyo inkoko zikura ngo nuko ubuca budahari wibaza ko utavutse bakuroga niwakuze bakuroga none ntimwagendana nimwicarana mwabana mu rupangu ku mutumba sibo wasi ntimuri kumwe nabo ariko iyo habaye cane n'ubira cane haleluya ubaye cane none isizeho ijambo rikomeye ivuze ngo ishizeho urugi kandi ntawe ushobora ishizeho urugi kandi ntawe ushobora ishizeho urugi kandi ntawe ushobora data asizeho urugi kandi ntawe ushobora Yesu asizeho urugi kandi ntawe ushobora Mama yarasizeho urugi kandi ntawe ushobora mu gisagara ntibashobora kuguga muri karitsiye ntibashobora mariyaje ntibashobora akazi ntibashobora ubuzima bwawe ntibashobora barishyizeho urugi haleluya urugendo ntibashobora kuko ishyizeho urugi muri karitsiye ntibashobora urugendo rwawe ntibashobora urubyaro rwawe ntibashobora viza yawe ntibashobora kubera iyo yemye nisizeho urugi abawe ntibashobora kubera ishyizeho urugi uzogenda ubabanaho zobabanaho uzi ko ako karirimba nari narakibagiwe gashirako tukaririmba nagafise tukarangiriza ko dusenga hari umuntu yumva ashaka ko dusenga ariko mana yake kandi tutokaririmbe ikindi kigira kabiri cugara urugi ni Imana. Imana irashobora kugara urugi rwawe uvuga ati mbega vyogenda gute ingene Imana yugara urugi rw'umuntu kandi ijeje kugurura. Twarabonye akarorero ingene Paulo yagwanye intambara yo gusengera abwira ngo mutwugururire urugi kugira ngo dushobore gushitsa mudusengere kugira Imana itwugururire urugi kugira ngo dushobore gushitsa ubutumwa bwiza nk'uko Imana igomba. Imana ishimwe. Urumva rimwe na rimwe Imana irashobora kugara urugi cyangwa ikareka kugururira kandi bibona. Twarabonye n'akarorero ingene aka gace ko ngaha twagasengeye imyaka 5 kugira ngo urugi guguruke. Imyaka 5 twisonzesha bamwe turara hano twirirwa hano tuzunguruka aka kantu kari mirangiza ibiri zombi 200 yonyene imyaka 5 dusengera aka kantu mugabo kubera Imana itari kugurura urugi turabura abantu buzura hantu. Imyaka 5 twisonzesha turawa ruguru gato tukavuga ngo Mana wo tugirira neza basaka kakuzo umwaka wa mbere umwaka wa kabiri umwaka wa gatatu umwaka wa kane umwaka wa gatanu urugi ni gwari bwugurura. Ariko igihe Imana yatwugururira urugi ntitwagize ahagusa mu mwanya muto cyane aharuzuye n'ahaba haruzuye n'ahajya haba haruzuye hose haba haruzuye. Ubu naho nk'ahantu hatatu canke hane kubera Imana yuguruye mu mwanya muto haruzuye kubera urugi hose huzuye mu kigo kitangana n'umwaka kandi mu gihe imetero 2 zase kuzura mu myaka ingana 5 bisigura ko urugi rutari ruguru. Urashobora gusenga ibintu nibishoboke urugi nirugurwa. Urashobora gukizwa ugatungana cyane urugi rutaruguruka ukibaza n'ibyaha Imana niyumva bigenda gute mbega senga na oya hari urugi rutaruguruka. Ariko twaje kwinginga Imana mushire urugi rugize nte
uba mu bukene, uba mu nzara, uba mu kwamwa, uba mu kutemerwa, uhura n'intambara zose, uba mu butindi. Nta muntu n'umwe akwemera, ntawe ukwizera, ntawe uguha ijambo, ntawe uguha keya, ntawe ugufasha ikintu na kimwe, kubera ko urugi ruba rwugaye. Kuko iyo urugi rwugaye, abari imbere ntibabona ab'inyuma, n'ab'inyuma ntibabona ab'imbere, kubera urugi ruba rwugaye. Uraza ukagera aho ibintu biri, kandi ibintu biri imbere mugabo ntubironke, kubera urugi rurugaye. Ntibikubuze kubandanya ukizwa, ntibikubuze gutitiriza. Hari igihe gito kiri imbere yawe, niwarindira gato, Mani karaba ukwizera kwawe, Mani karaba ukwihangana kwawe, Mani karaba ingene ushikama, yashiraho impamvu yo kugunika. Haleluya. Abatari bake bananirwa iyo urugi rugomba kugururwa bagaca babivamo. Baca bananirwa. Abapastori benshi barananirwa. Narabagiye twaraduze ku misozi, twarasenga amasengesho menshi cyane, dusengana n'umukozi w'Imana, turasenga imisozi yose aho hano mu Burundi narayimaze. Nje Kongo nibaza sinayimaze y'Kongo kuko Kongo nta n'uwo yimara, ariko naratembeye imisozi itari mike y'Kongo, ndayisengera kumvaho nja mu Rwanda, ngatembera ku misozi yo mu Rwanda ibaho, iyo bita kuri Mujya, iyo bita hehe, iyo bita yose hafi ntara ndazimara, mvayo nja mu Buganda, prayer montagne mu Buganda, izenza heza kure hafi y'Kenya, ndiko ndashaka Imana. Twarasengeye mu mabuye, twarasengeye mu biti hejuru, twarasengeye mu myobo aho bitambo mu buvumo, turarondera Imana, ariko Imana iratwihoza gato. Hari igihe ngo yavuze ngo ndayirabira hirya nkayibura, ngo narara hirya nkayibura, ntabwo ibihari ibiri kiraraba ingene wihangana, ingene uhagarara ushikama, ibirindiye gato. Ariko iyo uhagaze neza ukamenya yaguhamagara, ukayimenya ko umwizigirwa, ntuhindagurike, nkuko muri Bibiliya yaririmbye ngo nta gacu ko guhindagurika kayigaragara ko. Haleluya. Igihe gishitse Imana yugurura urugi. Yewe nigeze Paulo Imana yamugururiye urugi. Ubwa mbere yarasenze ngo Imana yugururiye urugi, ariko Imana imaze kugurura urugi, aho yaja hose yasanga buguruye, yaja handa gasanga buguruye. Yishizeho urugi buguruye, abatakubaha barakubaha. Hari misi imwe abantu nafyaturiye amatafari, urugi rucugaye, ndafyatura amatafari ya rukarakara, ndabafyaturira abantu akumpembe, abandi ndabimbira ibya binogo bitwa ama toilette. Ivyo byose ntibigeze bagirane bampembe. Ariko ngomba ndakubwira, Imana imaze gushiraho urugi rwuguruye, babandi nafyaturira amatafari ni bampembe. Nagiye numva bampamagara Mutama, babandi batampembye, babandi bankoresha ntibampembe, babandi nagiye mbona bakora urubanza bakabanza kumpamagara, ngurumva ngo komite ngo mbaye umuvyeyi wacu, bamwe bakanyita musenyeri, abandi bakanyita ibindi bintu ntazi, ngo atekerezwa kubanza kuza. Babandi batampembe batafari n'abakoreye ntibampembe. Ndere bamwe nabagabiye na parasera, mu ico gihe urugi rutarugurura bampaye parasera zibiri. Hajya mu Cibitoki hariho parasera bampaye iruhande ya lise, ndazihawe n'umutware yitwa Bucumi, nari ndamurongoye mu ishengero. Arambwira ati genda parasera zibiri, bampa parasera imwe metero 200 ku 30, iyindi 200 ku 30. Arambwira ati tumushiramo imetero imwe kuri imwe y'akazu, imetero imwe gutyo y'akazu kuri imwe, uyishiremo usakaza amabati abiri, uzomufasha izo parasera. Ndabura amafaranga yo kuhubaka, ndabura n'amatafari n'amafaranga yo kugura amabati nk'atatu yonyene. Nari kushira ko amabati abiri, rimwe nkari caje metero 3, nkari cyangwa kubiri, rindi nkabasa amabati 3 ndayabura, kubera inzugi zari zugaye. Mpamagara uwo mugabo wa undi yakoresha ntamembe, wa undi ndamubwira ati reka ndakuhagabira ahantu wubake, hanyuma ndabizi ahantu mu misiza hazoba hameze neza uzombisonda. Ndahamo parasera zibiri, imwe 30 ku 20, yindi 30 ku 20.
ubu bomuha nk'imiliyoni nka 80 cyangwa ijana ndamuha ku buntu nta n'igihumbi y'amara ubu bomuha nk'imiliyoni 150 mbere ziranarenga hari igisagara gikomeye ndamuha ku buntu iyo imiryango cyangwa inzugi zicuganye Imana igutabara igukura mu bihe umaze n'igihe inzugi zuganye Imana igukure mu byo Mana twinginga Imana yugurura inzugi kandi birashoboka yewe yigeze ngo ntahantu kure cyane Imana itogukura kandi nta hantu heza cyane Imana itogugeze n'urugi rwugururwa gusa Imana idufashe cyane kandi birashoboka nabona kubwire ko bigirana birashoboka no kuri kose Imana iguhe kugurura urugi nariko ndavuga imiryango yugagwa ubwa mbere ngaruka y'icyaha ubwa kabiri Imana yugara iya cya gatatu ni shetani arugara inzugi abarozi barugara inzugi barugara pe bakakugarira ukaba mu magwara rendi bagukubita amagwara ukaba mu bintu udafata abandi badandaza abandi batera imbere abandi bakakwambika ibintu bakakwambika ishusho utariyo bakakwambika uburozi bakakwambika gukengerwa nawe buri n'umukozi w'Imana ugakora bikanka umudamu akarongorwa bikanka igikundiro kikabura ahantu hose uri ugasanga byabaye nabi fata ibintu byabo kandi ukibaza icyo wacumuye ku Mana ikada nta na kimwe wacumuye kibaza amasengesho usenga ko yemerwa cyangwa yumvigwa arumvigwa ariko abarozi nabo baba bahagutse ariko ndashima Imana hari Imana idomina izindi mpemu ubushobozi bubiri ubundi bushobozi Imana ishimwe reka uti cyakungaye icyo cyose ariko jewe nishomvise cyane Imana yampaye mwiyindwe nuko Imana ishiraho inzugi zigize gute kandi birashoboka kandi Imana yuguruye urugi ushobora kuva aho wahora uba ukaba ahandi ubundi Imana iyo yuguruye urugi ntushobora kuguma ahantu wari uri waba mu Nyakabiga uraduga haruguru gatoya uraduga yego waba kumutakura uramanuka gatoyi muri miliwari kwera inzugi zibatunguye yego nukuri kose waba ngaha mu Bwiza cyangwa mu Buyenzi urakikama gato muri Rohero kubera inzugi zibatunguye inzugi yatunguruye inzugi yatunguruye Imana ishira inzugi zuguruye kandi birashoboka gira mugenzi wangu birashoboka nta kintu kidashoboka kubikora Imana idufashe cyane amasengesho yanje amarira yanje uyu munsi nayo kugurutsa inzugi ejo hano abantu bari bafite amavuta yo gusenga twariko turasenga numva twosenga gatoyi kugira ngo Imana yugurure urugi numva twosenga kugira ngo Imana igirene yugurure urugi sereje nako minota mitatu yonyene naho urugigo bakamugururwa ntugire ikibazo cyo kurusengera igihe cyose Yobu yasengeye abandi niwo munsi nawe yatabawe cyane basinjereka mbanze ndakugororeza urugi genda hajya angesubira hajya mbanze ndabugururira kuko je Imana yasize urugi muguru abo Imana ishobora kumva yerekwa iri itambereyeko bishoboka igihe cyose Imana impa igihe cyose ntabwo natanga icyagafise Imana itinze itanga iki kintu iba yampereyeko kandi ntabwo sinumwe Imana izobahereza gutambeza kuko itanze igereko umwigisha ntashobora gutanga ikibazo adashoboye gutorera inyishu azi inyishu mu banyeshuri aba ategerezwa kuba afise inyishu y'icyo kibazo urumva rero Imana irinze impa
jewe ndafise ijana ku ijana nta kintu na kimwe jewe ahubwo reka mfukame. Nimba ari icyaha cyabisizeho banza wibaze neza, nimba ari abarozi banza wibaze, nimba ari Imana nawe birashoboka, birashoboka. Ariko icyo ari cyo cyose, nimba ari Imana niyo twaje gusenga, nimba ari abarozi twaje kubatuza, twaje kubatuza pe. None ni teme turimo si yo kugaruza ibyacu, tugaruza ibyacu n'uburenganzira bwacu. Reka twinginge Imana nyagora ku ngoma se w'umwami wacu Yesu. Uri Imana y'amasezerano, uri Imana ishoboye byose, uri Imana idahinduka, uri Elfika. Ndakwinginze murengezi mwiza, ndaguhamagaye ko kuri Imana, ndaguhamagaye ko kuri Imana ishoboye. Roho sike ndaguhamagaye, amatwi yawe ntiyapfurirwa na n'amaguru. Dusa pasi duciye bugufi dusaba imbabazi, duciye pasi, duciye bugufi dusaba kugirirwa neza nawe, duciye bugufi dusaba ubutabazi, duciye bugufi dusaba kugirirwa neza n'Imana, duciye bugufi twuguruza ijuru tukaba ububiko bwawe, duciye bugufi dusaba ngo ijuru ryuguruke. Ijuru, 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 papa, ijuru, El Shaddai, ijuru, Mana amasezerano, ijuru, Pupasi, ijuru, 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 Mari Patasi, ijuru, 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 yuguruke kukarubiko bwacu Mana. Mana, ndagushimiye ko wabanye natwe, ndagushimiye ko abadayimoni bakozwe n'isoni, ndagushimiye ko wasizeho ijambo ry'uko ijuru ryuguruka, ndagushimiye ko Imana ishoboye byose, ndagushimiye ko gusenga badateterwa, ndagushimiye ko abakwiringiye batazomaramara, ndagushimiye muri wowe ko tubonera impore, ndagushimiye ko Imana ibintu bikabisohoza, ndagushimiye ko Imana itabara, ndagushimiye wowe kutabura ingene ubigenza. Mu izina rya Yesu Kristo Munyanazareti tunamuriye amaso kuri wewe. Ndagomba muri ko burasenga. Robo sikero fata ukuboko ishengero riri hano, fata ukuboko ubwoko bwawe buri hano, fata ukuboko abakozi b'Imana, fata ukuboko ishengero ryawe. Uri Imana ishoboye byose, uri Imana itananirwa, uri Imana idahinduka, uri Imana yungurura ijuru, urugurura ijuru ry'amajuru, oya si imiryango gusa. Mana nimba ngiri ubuntu reka wumve gusenga kwanje mu izina rya Yesu. Nimba ngiri ubuntu ugurura ijuru, abungurura ijuru. Ndasabye faveur muri Amasengesho wampa, muri bwa bushobozi wampa, muri bwa bubasha wampa. Ndasabye faveur yo kwemerwa nawe, faveur yo gusenga imisozi, faveur yo kugurura ijuru, faveur yo guhindura amateka, faveur yo guhindura amazina, faveur yo gusenga imisozi, faveur. Ndagomba kwemerwa nawe. Tabara abasore bari hano, tabara abapapa, tabara abamama. Haleluya. Mana ndagushima, ndabona abatari bake. Ndabona Aburahamu atirugurirwa izina yitwa Aburahamu, amaze ijuru rimaze kuguruka yitwa Aburahamu, bisigura ngo sokuruza w'amahanga. Esiteri aturugurirwa ijuru, ibihe byari bimwitayandi mazina. Mana ugurura ijuru, ukugurura ijuru amazina yohinduka, ukugurura ijuru Satani yotsindwa, ukugurura ijuru abadayimoni bota. Ndahagaze aharengeye, mfise icyizere kutadukoza isoni, kutatumaramaza, mfise icyizere wari icyo ushoboye gukora. Aya masengesho misi 21 yungururiye abayumva.
irafunze kandi inzugi zuguruye ntawe ushobora kuzungana. Ugurura Yesu, ugurura Mana Data, ugurura Mpemu Yera, twugururire. Hari ibyo abadayimoni bari barugaye, twugururire. Hari ibyo abarozi bari barugaye, twugururire. Hari ibyo abazimu, imizimu yarapfuye yatwugaraye, yarugaranye abantu ibashira ahantu mw'irohero. Bamwe barara mu kaburi, abandi barara baraguruka, abandi barara basambana n'abandi, abandi barara baboshwe n'abadayimoni, abandi babona ibibatundabayeko. Oya, shiraho urugi rwuguruye. Turakenera ingabo z'ijuru ziturinda, turakenera abamarayika, turakenera n'amasengesho adasanzwe. Ijuru ririko riruguruka ritoro robasi. Ijuru ririko riruguruka, ijuru ririko riruguruka, ijuru ririko riruguruka. Mu minota dufise ijuru ririko riruguruka, hasigaye iminota 5. Ugurura ijuru, ugurura ijuru. Ndabona igitsindo kiriko kirinjira. Ijuru ririko riruguruka. Yesu, 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 urakoze Mana. Abakerubi n'abasarafi reka bugurure ijuru, ijuru ryuguruke. Ugurura ubuzima bw'aba bantu, ugurura mariage y'aba bantu, ugurura ingo z'aba bantu, ugurura ibikorwa by'aba bantu, ugurura famiye y'aba bantu, ugurura ingendo, ugurura aho kuba. Mana Data wa twese, wavuze ko tutazoba umurizo ariko tuzoba umutwe. Waduhaye akakiza, waduhaye ububasha, waduhaye ubushobozi kugira icyo ari cyo cyose. Ibyo twizeye, ibyo turabyemera. Abamukora ntibateterwa kandi ntazomaramara. Nta sengesho ribora, nta sengesho ripfa, nta sengesho ritakara, nta sengesho rizigira, nta sengesho rizimira. Turizeye isengesho rifise amababa, isengesho rifise ubushobozi, isengesho rifise urufunguzo, rifise amababa yo kuguruka. Ndatumva takara gosi.
Deite pure compie via. Ore de va. Seri te terebo secante. Alléluia. Alléluia. Je sais le Père de Dieu. Je sais que tu vas faire. Je sais que tu viens t'ouvrir les portes, Père. Les portes de gloire. Les portes de gloire. Je sais que tu viens d'ouvrir ça. Par ton nom. Arrêtez que te va. ushobora gushima Imana mu gusenga hariho connection y'ijuru hariho ubwiza bw'Imana bwururutse shima Imana shima senga Sengushima n'ijuru ry'urutse sengushima n'ikimanikozi sengushima n'ikimanikozi shima Imana tuzi isengesho ryawe umuntu atume ukuduza isengesho umuntu atume shima n'imbaraga shima n'inkomezi shima n'ubushobozi shima Imana irakoze shima Imana iraremye shima Imana iruguruye shima Imana iratabaye shima Imana irakugobotoye shima Imana hari ibintu ukoze isaha ikoze bishasha ikoze bishasha kandi ubwo wese icyo yasengeye hari ikintu hari Imana ikoze irambara ikirambira mu byo wasengeye ibyemera uzokera uyobye ubyo twasengeye irakoze ikintu wera abataribona irahari irakoze ikintu isaha abarozi bahari irakoze ikintu wera abamuhabye bahari irakoze ikintu wera abatabishaka bahari urakoze Mana y'amashina yawe urakoze urakoze birashimaye urakoze tugiri neza urakoze cyane cyawe izina rya Yesu
yerekera semuti ushaka ushima Imana ushaka utanga nishimwe ushaka utanga n'ikimazi ushaka utanga nishimwe yeriko yari imbere yawe gihe kirekire ijuru numvise ijuru rinyongoreramo irasenyutse iminsi 70 irasenyutse kandi mu minsi mike abantu bagiye kumenya ko yasenyutse Shusha abantu oya yerikira senutse yerikira pomotse because yerikira pomotse numva no kwiruka nkagira no mukamenya niko ndabivuga numva no kwiruka numva hari izindi mbaraga dose z'ijuru barara umbwira yuko iminyororo warubohesha igihe kirekire nako akundi baboha Pawulo na Sila mw'ijoro mu marayika akaza akababohora iminyororo yari kuboshe iracagamuwe n'umumarayika mukuru Petero bari bamuboshe bamubohesha iminyororo ikomeye cyane aboshwe mu buryo bukomeye imiryango yugaye arindishijwe n'abasoda 16 ariko mw'ijoro Yesu araza aracagamura iminyororo aramusohora aramubwira ngo va mw'ibohero marayika ariko amarira ko amusohoye amukura mw'ibohero dusubire mu mavuta yo gusenga numva ndi mu mavuta kugira gusenga Imani muri kino kibanza hari umuntu w'ubwiza bw'Imana ndavuga amen. Ukuri kose ndumva hari ibintu byatanguye gukoreka. Ndumva hari ibyakoretse mu masengesho. Kandi ndazi nta muntu n'umwe yaduze ku uyu musozi aza kumanuka atabonye ubwoko bw'Imana.
Imba waje hano ntushira amaso kubikugoye cyangwa se ushira amaso kubiboneka physically, ushira amaso ku muremyi wawe kandi araza kumanukana gukorera igitangaza. Bikunda cyane byoroha ibijyanye itegerezwa kuguruka in the name of Jesus. Abantu babiri bonyine bavyize bahaguruke batere haleluya. Icyubahiro nta majambo menshi mvuga kuko imiryango yamaze gutangura kuguruka already. Dutangura gusa kubihonyoramo no kubigendagendamo kandi abizeye iyi ndwi irahera igitangaza gisatuye ubuzima bwabo. Haleluya. Sinabona umuntu yizeye ku muryango wugurutse ngavuge amen. Haleluya. Sinza kuja kure y'ijambo ry'Imana tumaze iminsi tuganiramo mu mwanya mutoya. Imana ingiriye ubuntu ndayishimiye cyane ko mpagarara imbere y'ishengero ryawe. Munyemere tuyikomera amashyi ubuntu bw'Imana. Mu mwanya mutoya Imana ingiriye guhagarara hano ndizera ko hari icyo igira ikore mu buzima bwawe. Yamaze kugikora, is going to fulfill, kusuriza no kubandanya gukora kandi irabandanya no gukora ibidasanzwe birakwereka kuri uyu mugoroba. Mukanya gato Imana irashobora guhindura histoire y'ubuzima bw'umuntu. Mu mwanya muto Imana irashobora kwandika amateka mashasha. Urashobora kuva ngaho usohokanye ikintu gishasha utari ufise mu buzima bwawe. Urashobora gusohoka ngaho utwaye amateka mashasha atandukanye nayo bari bakuziko. Urashobora gusohoka ngaho hose imigozi yari ikosha ubuzima bukaba bushasha. Urashobora gusohoka ngaho ujanye zapite nshasha y'ubuzima. Urashobora gusohoka ngaha anye umurozi yarakurika kuvuyeko. Urashobora gusohoka ngaha ayiwe nabibura ntera. Haleluya. Ku munsi w'ejo Imana yaratsinze, vuga ngo yaratsinze. Igitego cyarinjiye, imiryango yarugurutse kandi n'uyu munsi rikiruguruka. Ibitsindo birarushiriza kuguruka mu kwinjira mu izina rya Yesu. Haleluya. Ubangutse ndagomba dusome ijambo ry'Imana riri mu Ivyacu Yohana igice cyaho cya gatatu. Nasenze Imana, I was praying ndinginga Imana cyane rwose rino jambo riguma rigaruka ku mutima wacu. Cyangwa ibyo byose uyu niwo mugambi Imana ifise ku bantu b'Imana. Imana gumye rino jambo avuga ngo okay, let me wait and wait for the voice of God. Nindirijwe ry'Imana cyo riza kuvugana nanje. Imana gumye igarura rino jambo ku buzima bwanje. Ndazi yuko rino jambo ari ubuhanuzi ku buzima bwawe kandi riza gukora ikintu kidasanzwe mu buzima bwawe. Niwagize ukarihagararamo, oh haleluya, rirakora ikintu kidasanzwe. Ubangutse ndagomba dusome twubahe ijambo ry'Imana, duhaguruke mu kanya gatoya cyane duhagarare turisome mu izina rya Yesu. Turasoma mu Ivyacu Yohana igice cya gatatu umurongo w'indwi ku murongo cyaho cya gatatu duhereye ku murongo w'umunani. Havuga ngo ndazi ibikorwa byawe, nashyize imbere yawe urugi rwuguruye ntawe ushobora kugugara. Yesu natfashe cyane yuko ufise ubushobozi buke witondeye ijambo ryanje, ntiwihakanye izina ryanje. Dukomere Imana amashyi menshi cyane. Kandi mubanze twongere dusome mu Baroma igice cyaho c'icumi ku murongo waho wa 17. Romans, Abaroma igice cyaho c'icumi ku murongo waho w'indwi wa 17. Turasoma mu izina rya Yesu. Nuko ukwemera kuva kukumva no kumva kuzanwa n'ijambo ry'Imana. Turasubiramo navuga ngo nuko ukwemera kuva kukumva no kumva kuzanwa n'ijambo rya Kristo. Dukomere Imana amashyi menshi cyane tuzagira. Imana nihimbazwe cyane. Haleluya. Haleluya. Turicyari mu ijambo ry'umuntu urugi rugize gute? Urugi rugize gute? Ndagomba tubivuge tubisubiremo nk'ababyizeye kandi biteguye kubigenderamo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Shize urugi rwuguruye imbere yawe.
ariko mbere yuko mvuga kuri ino jambo ndagomba mvuge kuri ino jambo gatoya riri muri Yohana igice cyaho c'10 ku murongo wa 10 rivuga ngo ukwemera kuzanwa n'iki no kumva kuzanwa n'ijambo rya Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu nahabwe icubahiro. Mwami Yesu nashimwe. Dusome kandi muri Luka ndagomba ndasomere rimwe kugira ngo nituze kumara umwanya wo gusoma Luka igice cyaho cya mbere ku murongo waho wa 30. Luka igice cyaho cya mbere ku murongo waho wa 30. Avuga ngo marayika aramubwira ati ntacutinya Maria kuko ugiriwe ubuntu n'Imana. Uzosama inda uvyara umuhungu kandi uzomwite Yesu. Azoba mukuru azokwitwa umwana w'Isumba byose kandi umwami Imana azomuha intebe y'ubwami ya sekuruza Dawidi. Dukomere Imana amashimeshi cyane. Bwana Yesu asifiwe sana. Turi mukumviriza mu bihe byo kwinjira mu miryango yuguruye kandi dutegerezwa kuyinjiramo. Biba yuguruye umuryango imbere y'ubuzima bw'umuntu ari hano, nta muryango w'ikuzimu uzohagurukira kuwugara. Nawe uzohagurukira kuwugara uzobigerageza ariko ntabwo uzobishobora. Ndagize ngo uzobigerageza ariko ntuzogira gute. Uyu munsi rero nagomba mvugane ku kintu kivuga door opened, umuryango wuguruye uciye mu kumva. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwese muri hano muriko mugahaguruka mugatera haleluya mugafata muriko murafashwa murihuse cyane rwose sinari bwahise mukavuga neza. Imana idufashe cyane. Haleluya. Naribuze ngo muriko murahaguruka mugatera haleluya kubera yuko muriko muragira gute? Kubera ko muriko muragira gute? Muriko murumva hari umuryango uca muri kuno gutwi. Igitangaza marayika yaraje arungitswe n'Imana aramanuka aramubwira Mariya ati wagiriwe ubuntu ugiye gusama inda. Yo haleluya. Kandi umwana uzobyara azokwitwa igitangaza, azokwitwa Emanueli. Izina ryiwe rizoba izina riri hejuru y'andi mazina yose. Mariya yari yicaye, nta muryango n'umwe yigeze abona wuguruka physically, ariko ijwi ryari rije rya marayika, intumwa y'Imana ivuganye nawe. Umuryango wica mu gutwi uciye mu kumva, igitangaza kica kiramanuka uciye mu ngemi na ikiraboneka. Uyu munsi Imana ikora igitangaza giciye mu ijambo. Haleluya. Kumva amavuta menshi uyu munsi kuri kino gicaniro. Komera Imana bashimisha. Yesu nashimye cyane. Haleluya. Twasomye ijambo rivuga ngo ukwizera nuko ukwemera kuzanwa no kugira gute? No kumva. Ukumva kuvuye ku ijambo rya Kristo. Nagomba uyu munsi umuntu atuze ukwizera. Haleluya. Hagira umuntu avugira ngo ishurirwa. Reka ndakubwira ubuzima butagira ishurirwa n'ubuzima butagira impinduka, ariko twaragize Imana ihamagara intumwa yayo. Haleluya. Iramuhamagara igenda iramwongorera ngo genda utegurire isengero rya repentance iminsi 21 y'amasengesho. Haleluya. Base bamara iminsi 21 buri mugoroba bakorana. Nanjye ndafite icyo ngomba kwikorera. Base bicaye noneho bumva ijambo rya Kristo. Hanyuma naje ukwizera kwabo guciye mu kumva ijambo rya Kristo, ariko barumva ibitangaza bizomanuka biciye mu kumva. Imiryango itagaragara y'ibihembo irushize kuguruka. Komera Imana bashimisha cyane. Imana ihabwe icyubahiro. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Noneho ishurirwa ni
ikintu cya mbere kigira gute kizana impinduka mu buzima. Igihe cyose uzobaho uri munsi y'umuntu atagira ishurirwa, ubuzima bwawe buzokwama ari muri vya bindi nyene. Ariko igihe cyose ubaye munsi y'umuntu yamufise ishurirwa, azokwama arongora nawe uzi inyuma yiwe, kandi uzokwama uduga ingazi uva mu rugero rumuja mu rundi. Sinzi ko arabona yanyumvise nkamubwira mbere. Iyo ishurirwa ryinjiye mu buzima bw'umuntu, umuntu atangura kubona impinduka mu buzima bwiwe. Ishurirwa Imana yamanuye ikazana mu mwongere ryo kumara iminsi turiko turasenga, hanyuma nawe akavuga amajambo ahumetswe iminsi yose, ahumetse n'akanwa k'Imana biciye mu kumva. Narivuze ngo biciye mu kumva, nuko ushobora kugurura ntihagire uhungara, ushobora kugara ntihagire ushobora kugurura, biciye muri ino jambo ry'Imana iri kurumva, biciye mu isengesho uri kurumva. Rapere bose atakaya igitangaza gikoreke mu buzima bwawe. Iyo bari umuntu unasishurirwa rimwe yari kuba yaguruza agatera. Haleluya, 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 haleluya. Biciye mu kumva, hari dayimoni imaze igihe yicaye mu buzima bwawe. Uyu munsi irabura resistance yo kwicara mu mubiri wawe, yiruka isohoke. Sinzwavuga ariko namwe muvuge amen. Biciye mu kumva, reka ndabwire ikintu bitwa ijwi. Ikintu cyose abadayimoni, impemu, abadayimoni cyangwa spirits ntabwo bagira amaso, ntabwo bagira umubiri. They travel in sound waves. Bagendera mu bintu bitwa sound waves, bagendera mu kintu bitwa ijwi, bagendera mu kintu cyitwa bitiza ikintu bitwa sound waves, ijwi cyangwa se ikintu bitwa umubiri. Iyo bamaze kwinjira mu mubiri, vibration, reka ndabwire ijwi rifise ikintu bitwa energy. Ijwi rifise energy, ijwi rirasatura. Niba atacu waruzi, hari ubwoko butatu bw'ijwi. Hari ijwi rya mbere rishobora gutuma umuntu ayumva. Hari igipimo bitwa audible measurements ya mbere, iyo ishobora gutuma uri kuranyumva. Rino jwi gituma twebwe mu kanyumva kiri mu gipimo cy'ijwi ushobora kumva. Ariko hari n'ikindi gipimo kiba kiri munsi, kiri low y'amatwi human being, umwana w'umuntu adashobora kumva. Bisaba gukoresha ibindi bipimo byabugenewe ngo ushobore kumva. Ariko hariyo n'ikindi gipimo cya gatatu kiri hejuru, gifise a lot of noise, a lot of noise, induru nyinshi cyane ku buryo rivuze hagira umuntu avugira amen. Iryo jwi rivuze nta muntu n'umwe ashobora kugira resistance yo kumviriza. Hano twese amatempo iyo catangura kumeneka, nzamoni y'akantu kavuze ngo twi, akanya gatoya hano abantu bose ubona bagisuka. Iryo jwi iyo rivuze, ijwi rero rigira ikintu bitwa energy. Ijwi rirashoboye kupomora, ijwi rirashoboye gusenyura, ijwi rirashoboye. Reka ndabereka, ushobora gufata ikiyo, reka mfate ikirahure ukagishyira ahantu hari, ugafata akantu gasanzwe naho ko bari gatoya, ukabandanya ukubitako mu mwanya mutoya gashobora kumeneka katamenywe n'ijya nguvu n'ijya puissance uri kurakoresha mu gushobora kumena kijya kiyo. Ariko ndugije gatoya volume yakanya kangago ngo tata gashigikiyo kigashobora kumeneka mu kanya gato. Imana rero ikorera muri izo types zose zayo majwi. Hari cyambere ishobora kuvuga ijwi rya mbere ari rino ndiko ndavuga ugashobora kumva, ari cyane tuvuga kwizera. Ari ari marayika yamanutse arabwira Mariya atugiriye ubuntu ugiye gusamina, ijwi riraza riciye mu ngutwi kwa Mariya. Mariya yakira igitangaza. Ariko uyu munsi hari imiryango iza kuruka iciye muri ino jwi, hari imiryango yuruka iciye mu kumva. Bwana Yesu asifiwe sana. Iyo umuntu atumva ntagafashwa, ntahezagirwa, ntaryoherwa, arabona ibintu agapfa kubona things bidafise iki, bidafise ishusho. Noneho Imana ino jwi rya mbere irashobora kurikoresha. N'irindi riri low. Mose yagiye gusenga ku musozi w'Isirayeli, bamusaranye ngo we want to hear, inatwe iyo Mana natwe tuyibone. Ikiza iriko irasatagura, ivuza induru zidasanzwe, bibananira kuresista. Ngo twayumva
yumvise yibwira isubireyo ubushobozi bw'Imana bumanuke arareshya. Reka nababwire hari ikintu bitwa ijwi vibration y'ijwi sound waves. Abadayimoni bagendera mu kintu bitwa sound waves, bagendera mu kintu cyitwa sound waves. Hano iyo satani ateye virisi umugera umwe mu ijwi ry'umuntu akagenda abwira abantu nawe akagenda yigisha mugenzi we nawe yigisha mugenzi we nawe yigisha mugenzi we, usanga division yabayeho kera because satani ariko agenda ateragira imbuto aciye mu kintu bitwa sound waves. Nusokine n'amajambo ushobora kumva, ushobora kubakwa biciye mu ijwi kandi ushobora gusamburwa biciye mu ijwi. Ijwi rifise energy kubera Imana Amasengesho. Haleluya, haleluya, haleluya. Sifa umutekani mangote. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Reka none ababwira ikindi kintu mutari muzi utarize no kuja mu mpemu. Here there is ways. Hano hari inzira zitaboneka, izo bitwa frequency. Haleluya, frequency, electromagnetics frequency zigendagenda. Hano ushobora kwatsa iradiyo, hano hari radiyo iriko irahavugira, ariko shiremo iradiyo gatoya ushobora kumva akaririmbo mu kanya gatoya. Hari inzira ariko ntiyari igaragara. Imana irema ijwi yareboshataka. Imana yugurura imiryango kuri mugoroba ishire mu kumva mu izina rya Yesu. Ahantu hose uri haba hari inzira zitagaragara. Internet ifise inzira ntabwo ushobora kuyifata, ntabwo ushobora kuyikorako. Amajwi y'iradiyo afise uko agenda anyerera mu miyaga, agenda yikubita ahantu hamwe yimukira ahandi akagera ahantu hari umuntu yicaye ariko aratanga amakuru agira ngo umukuru w'igihugu uyu munsi yaterereye amabati 1000 yangahe hari anye. Wewe uri ngaho uriko arabivuga, ashobora kuba ari muri Amerika cyangwa se ahandi, ariko ijwi rikaza riguhereza amakuru kandi ukemera neza ko ayo makuru biriko birazana arokore. Reka ndakubwire nufate mirerengwe uyu munsi Imana yugurura umuryango uciye mu kwizera kandi kwizera uciye n'ijwi. Kama Imana Amasengesho. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. You don't know what voice does. Ijwi icyo rikora. Reka ndakubwire nimba umukobwa bashobora kumudraga akemera akoroha is because of voice. Yesu natwase cyane. Hallelujah, 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 hallelujah. Biciye mu kugira gute? Mu kumva ijambo ryose Imana ishizeho urugiguguruye. Kandi mu kuvyumva ariko bica hehe. Reka ndabakoresha akabazo gatoya. Hano mwibaza ko muri ko mubona kubera iki? Mwese muremera ko muri ko mubona kubera musamaso. Oya, you are not seeing me because you have eyes. You are seeing me because of these lights. Ntabwo mumbona kubera ko musamaso. Muri ko mubona kubera iki? Umuco. When there is no light, iyo atamuco uhari, amaso nashobora kugira gute? Tuzimya amatara yose. Will you see me again? Urasubira kumbona kandi nagira ndakubwire ngo Imana hari imiryango ihari, but hari umuco utaramanuka. Some doors are there. Hallelujah. Hari imiryango ihari. Ayiwe imbaraga z'Imana. Pigia Yesu makofi. Yesu nashimwe sana. Hallelujah. Sema amen nipande ngazi tena. Sema amen nipande ngazi. Hari imiryango yo mw'isi mpemu ihari kandi yuguruye imbere y'ubuzima bwawe, ariko ikeneye ikintu bitwa umuco. Irakeneye ijwi rivuga ngo nihabeho umuco. Hanyuma umuco nawo ugutwi kumve, umuco wumve, hanyuma umuco nawo ugire gute? Uboneka. Kubera ko ijwi rirashobora kuza ariko rikaza n'iryo icyo rikoze. Umuco nawo ubonetse ugatangura kugaragara.
ugatangura no kuboneka. Yesu nafashe cyane. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ntabwo muri ko murabona kubera amaso mufise, mubona kubera ko hari umuco. Once we switch off these lights, you will never be able to see me again. Ntabwo mushobora kumbona kandi tuzinisha amatara gatoya. Akubera iki? hari umuco umwijima nawo nyene ukacuza nimwongere kumbona sinzi ko umuntu ariko aratora rino ishurirwa ariko ndabizi uraza kuritahura. Ariko rero ndakubwira ikindi kintu, kugaragara no kubonekana presence y'umuco bituma gutakara no kubura ku mwijima. Imana imanukana umuco mu buzima bwawe. Ijambo yari yugare yuguruke. Maybe sometimes your door can be open but still in darkness. Yesu nashimye cyane. Umuryango urashobora kuguruka ariko ugasigara uri hehe mu mwijima kubera ko without lights. Urashobora kuronka visa as you are playing for it. Urashobora kuronka mariage as you are playing for it. Muri kurayisengera ariko when you enter in that marriage maze kwinjira mu rya mariage ukabura mu munezero ariko nose umuryango wugurutse hakabonekana presence y'umuco. Oh my goodness, uzoza ubwango Mana warakoze. Kasi mugenzi wanje umwe Imana aramwiciye umwako, Imana iramuhereza ibifatika bigaragara, Imana imuhereza n'umugore mwiza baramara kubana. Uzwe yaza telefone akambwira ngo bariko ndakubwira Imana ni nziza yaremye abagore. Kumenya Imana bashimesha. Imana irakunda abagabo. Imana yaturemeye abagore. That's what ibyo yazabwiye. Kubera ko umuryango warugurutse ariko maze no kuguruka nihaguma mu mwijima asanga y'umuco. Umuryango kugurukira ariko usangemo n'umuco isa. Hallelujah. Yamira ngo Imana irakunda abagabo yaturemeye abagore. Kubera iki? Hari umuco yabonye ku mugore wiwe. Umuryango warugurutse Imana yamuhezagira abona umuco ku mugore wiwe. Ariko umuryango uza kuguruka umwijima ukaguma ku mugore wiwe. Yesu ngo Mana, why did you? Kubera iki wemeye ko ninjira muri mariage? Kubera iki wabyemeye ko utamwepesheje uyu muntu ngo ndamuhushe? Ariko nagira ndakubwire hayisari byizigana n'igiti ko coba caciwe tongeye kumva amazi rimwe gusa isubire kikanyaga. Kubera ko presence y'umuco itera disappearance y'umwijima. Imana izane presence y'umuco mu nzoga ya mwizina rya Yesu. Hallelujah, hallelujah. Kandi intambara urwana mw'ijoro si cyo kimeniza urwana ku murambo. No, iyo urwana intambara ahantu habona uravuga ngo nabonye agenda acumbagira. Ko acumbagira rero ndatera umugere yari yagenda acumbagirira acagwa hasi. Ariko iyo uriko urarwana mw'ijoro reka ndakubwira Imana izana umuco. Satani point faible ziwe Imana izikwereke. Abakurwanya umenye point faible zabo, abakurwanya umenye, abarozi ubimenye. Imana ikwambika inkomezi izina Christ. Biri kurwana mu mwijima you cannot see. Umuryango wugurutse ukugurukira mu mwijima. My dear, oh Imana idufashe cyane. Hallelujah. Etro mwongera yaravuze ijambo riramezekera cyane. You know, success attracts trouble more than failure does. Intsinzi cyangwa se iterambere irakwega, iraprovoka, how can I say it? Iraprovoka intambara nyinshi gusumba uko kuba broke, gukena cyangwa se gutakaza bitera intambara. When you are promoted, iyo uduze hejuru abatahura bakubona aravuga ngo ariko kudusiga ariko aratujana reka tumutege ukuguru ashobore kugwa hasi. Ariko Imana yuguruye umuryango turabisimbuka. We keep on going. Kandi turi no mu muco haragaragara turasimbuka tukinjira. Imana yuguruye umuryango kandi umuco nawo wabonetse.
whatever which is going to come, it will not find you. Icoza cyose ntabwo cyoshobora kugira gute gupfa kugufata. Kesi Imana ivuze ngo it is time, nico gihe. Okay, niwo mwanya ndakurekuye, banza ugende. Imana ngaho ntushobora kugenda, ariko umuryango wugurutse, Imana yugura umuryango. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Ukumva kuzana iki? Ukwizera kuzanwa n'ukumva. Ko kumva iki? Ya Kristo. Kumva, hearing. Uraza abantu benshi bapfa, they die because of hearing. Abantu bapfa spiritually. I'm trying to mean spiritually. Because nashakura mu giving him. Satan araza agatangura kukongorera. You see, man, you are going nowhere. Now uzongera, now uzoshika. Raba abandi baba bashinga intahe. Therefore he's telling you something. Satan ariko arakumvisha ibintu. Abandi dimasha baba bashinga intahe. Raba akantu kiwawe mbere ni gatoya cyane gusumba bya bindi bikomeye Imana yakoreye ibyo umuntu yasize intahe kwa Mungu. What about you? What about you? You are healing. Satan. Voice brings emotion. Ijwi rizana vibration, izanywe n'iki? N'ibigumba ugatangura kwiyumva like you are weak. Ijwi rizana weakness. Izari muri sport afisa abafana bariko baravuga yes, ni wowe ariruka like there is something arira. Ijwi riko rizana ikintu bitwa gute? Imana izana abantu bagutera intege mu buzima bwawe izina rya Yesu. Man, you know, iyo muryango wa discouragement nawo wuguruza. Reka ndakubwira mu buzima bwawe niwagira umuntu abona uri kurajya hasi akabwira ngo no, don't go down, raise, stand again, hagarara kandi haguruka bikandurutse, wobikora, woshobora kugerayo, pray again, senga kandi, isonzeshe kandi, hamagara Imana kandi, don't fail, bandanya uze wirinde gutakaza ujya muntu mu buzima bwawe. Wewe bigaragara umuntu umenga ntacyo akora, ariko kubera kutazi ikibito power of sideways, ikibito ubushobozi bw'ijwi. That's why you are not very in that. Kwindi cyo gituma utari kurabiha agaciro, ariko mwaro umuntu some person asoza kugira ngo reka ndakubwire kano kanya ushobora amona ashobora kuza mu buzima bwawe agatangura kuzana ijwi iminota mikeya cyane miliyoni ngira ndagize akaza kubwira ngo era uko gisa, era uko kimeze, ntibikubereye, ntibigukwiriye, urishira hejuru, uriyumva, uriyemera. N'iryajwi riraza reka gutravaya ya sideways izana ikintu bitwa weakness. Irazana weakness muri wewe ugatanga kuvuga ngo n'ubundi izo nkora n'ibishimwa, izo nkora n'ibibona, niko ndaruhira ubusa, niko ndavunikira ubusa, ntawe uzompemba. Imana yarantaye, Imana yarandetse, Imana iryo jwi ryangire mu buzima bwawe mu izina rya Yesu. Haleluya. Weza agaciro gukomeza gusonga ibiguca intege. Imana yungura ubujyanye imbere yawe mu izina rya Yesu. Ukazogera umuntu akubwira I like akenshi iyo umuntu yaduze nka kuri podium dimanche amakorari yose yagejeje kuririmba bagiye gutanga ishikanwa azana ijwi rituje riri mu buvyeyi riri mu feelings kavuga ngo Yesu ashimwe. Kino kibanza mwaje mwagari ibibanza bisanzwe agatuma it brings your mind ubwenge bwawe bwari bwakase muhira bukaca bugaruka sound waves ubushobozi bukaca bukugaruka. Imana kuri uyu mugoroba mugiye kwakira igitangaza mu muryango wawe wugurutse yeni kirasenyutse ariko se sinzwe ari umuntu avyumva niko nababiciye mu kumva konyene. Nimba wizeye ko Mariya yumvise igitangaza kigakoreka, igitangaza gikoreka mu buzima bwawe mu izina rya Yesu. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yosefu abimenya ko umushushu wiwe yasamye ndikarabaye. Yesu natfate cyane yari yaduze yabuze ngo jewe, ariko harasomye Bibiliya iratubwira ngo Yosefu kubera ko yari umugororotse kandi yubaha Imana apanga kumubenga ariko amubengeye mu bisho. Imana
Imana iziko kumuntu wo gukora ibintu mu misho mu izina rya Yesu. Bwana asifiwe sana. Ariko ikintu cyanezere mareka ngo ibara riraguye. Igitangaza kiraje kandi umuco jewe nawuzanye. Igitangaza cyazaranye n'umuco Satani arikarongorera. Uziko rimwe na rimwe hari igihe abantu b'Imana Satani atwongorera tukagira ngo ni Imana iri kiratubwira. Imana idufashe cyane. None so ngo umugambi w'Imana icambere Satani yari yamaze gutegura plan yo gucahaguruka kwica abana baza kuvuka. Kandi Maria kumbure kubera intege nke n'indaniki zari kwava bimunanira guhunga wenyene. Atanga ngo reka manze sambure Yosefu aza kugira gute kumufasha guhunga kugira ngo ahagarike umugambi w'Imana. Ariko umuryango Imana yuguruye umuryango irategura n'inzira zose igashyiraho n'umuco bw'izina rya Yesu. Imana yuguruye umuryango ishyiraho n'umuco mu buzima. Umwijima wose uva imbere ya mu izina rya Yesu. Hari umuntu umwe wenyine ariko arafashwa. Imana idufashe cyane. Ndarangije Yesu nadutabara. Haleluya. Aramubwira bareka w'Imana araza aramubwira mu misho ati we I'm the one. Irianda niyo mwana w'Imana. Niyo mwana w'Imana. Ni mwana agize gute w'Imana. Ntuhirahire kugira gute kumuheba. Imana yuguruye umuryango Maria ikigenda no kwemeza umushusho wiwe. Haleluya. 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 Ariko Imana ndayikunda. Hari igihe izibona ngo uyu muntu rero Maria araza kubihabaye n'umunanira ushobora gusigura iyi fenomene yamubayeko. Ariko niye nabisigura neza kumvikana. Reka negura akarere. Uyu munsi mu minyango Imana yuguruye duteguriye n'akarere mu izina rya Yesu. Oyitegure akarere ku muposti wawe niwagerayo wumva utarufise ibyo uza kwisiguruza usanga Imana yateguye akarere bwa mu ndagutahura. I understand you. It's okay, it's okay. Bibaho. Bibaya. Hallelujah. 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 Nigeze kubatera inkuru reka ndayirangirize ku munsi mbere nakoze amakosa akomeye kandi nivyo nakoze ibintu bikomeye kandi burangirana ndatinya gutaha muhira kandi uwo munsi naruze uyu munsi baranyica muhira ndaziri kutwatsi kugira ngo nibaze kungirira nabi baze kunkubita n'abantu yawe no bintu biza gukora. Ndabwira Imana ndihanye jewe nakoze amakosa umbabarire. Ndakwingize rero umbabarire uyu munsi kandi ico gihe nakoze amakosa ariko nari numva ngwaye numva mu bintu utameze neza. Hagamba ndumva rero ngiriye ko no gukubitwa tonight. Ndumva ibintu biraza kuba bibi cyane gose kandi ndazi yuko umuvyeyi wanje arasicabugisha nawo muhira bose noniki kiratumara amaze noniki bose bariko baramvuga rero ngo Mana wewe uri umunyembabazi ndakwinginze umbabarire unyeze umbabarire kandi Imana yarangire umubiramba kuko ibikorwa byayo ikaba narabonye ko yambariye. Hanyuma rero ndataha ngeze ku muryango dodo y'umuzamarambira ngo wewe barakwishe uyu munsi barakwishe wose barakurindiriye nawe n'umufise karakuvugira. I was like Mana ndapfuye cyangwa ngo Mana mbwira ikintu nokora kugira ngo uyu munsi nibaze kumbwira nawe nibaze kungubita. Noneho ndadodora paje kugurura numva ijwi rirambwiye akantu za gukora. Haleluya. Imana gutegurira akarere y'uburu umuryango itegurira akarere y'ubuzima bwose. Icyo gihe nibuka niba nihenze yari mu masengesho maze kudodora ndadodora arambwira ngo yanambukije sinakugururire bambwiye muza muri ko yambwiye ngo niwaza ari waza kuza kukwiyugururira. Nabwo ibintu birakomeye cyane maze kudodora ashitse ku muryango akicungurura ataravuga ijambo na rimwe rero ngo papa Yesu nashimye cyane. Haleluya. Haleluya. Yesu byose ricayiva mu maso ndiko ndabona Imana yari yateguye akarere. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ijwi riroroshya umutima, ijwi rirashobora gusahuza kandi rikarurusa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Imana nihabwe icyubahiro. Icyo yavuze aragisora akizera atagira
Yesu wagiye osezerano icyo yavuze aragisohoza akizira atagira inzira uwo Yesu wagiye osezerano wagirira icyo Yesu agira neza. Ejo nababwiye ngo aya majambo ndiko ndavuga mwiyindwi birafite nk'amajambo asanzwe nahora mvuga, naho ayo nahora mvuga yarasanzwe nayo nari mu bushobozi, ariko mfatiye ku cy'Imana iri kiravuga aya majambo sinshobora kumenya ingene noyavuga, simbona ubushobozi noya. S'il vous plaît, ndabinginze Imana yo mu ijuru hari abantu igomba kugururira imiryango. Ejo hari abantu batari baje ngaho, bangahe bataje? Ye mwasore uzi ko bigomba bine. Sinigisha icara gato iminota 5. Niba hari umuntu afise Bibiliya ayifate ndasoma gusa wumve inyigisho twize ejo, utume wandika ibyo bice byonyine birahagije, kandi ncasenga. Sinigisha hagira umuntu agusomera, sinigisha kuko mbonye muri benshi. None abari baje ejo no musi ntibaje cyane barahari sinaho. Ejo twasomye Yohana yawe nashize imbere yawe urugi rwuguruye nta ushobora kugugara. Sinigisha ku murongo w'icenda gusa. Abikorino ba mbere 16 ku murongo w'icenda. Abikorino ba mbere 16 ku murongo w'icenda haravuga ngo kuko nugururiwe urugi runini ruja mu bikorwa bikomeye kandi abagwanizi bakaba benshi. Kuko nugururiwe urugi runini kandi abagwanizi bakaca baba benshi. Ni rya jambo yari karavuga ngo iyo umuntu yugururiwe urugi abagwanizi baca baba benshi. Kandi nagomba ndakubarira hakuzoba mu bihe by'urugi bwugaye, oya Imana yugurure ugwane n'abagwanizi benshi mugabo urugi rwuguruye. Shakugira basi benshi mugabo urugi rugize rwuguruye. Hari ibintu bibiri, hari ikintu nakunda mu buzima. Icyambere n'ubukene. Ubukene butuma umuntu ajya no mu muriro. Rero ubukene butuma uhomba ijuru. Kana wibaza ko uburara ejo ukavuga ubutumwa bwiza. Wibaza ko umwana yicwa n'inzara ejo ukavugishwa. Cyangwa ejo ushubesha. Ubukene butuma utaboroka. Ariko ubukire uzozana ubwibone, uzotwane n'ubukire basi. Byoroshe gukontorora ubukire hakukontorora ubukene. Irego ubukire cyoka uno munsi ndahagaritse kudandaza, ndahagaritse gukora iki kintu, ngiye gusenga. Ariko ubukene ni kibazo gikomeye. Ugwana n'imihamo mbi z'ubukire, akugwana n'imihamo mbi z'ubukene, wogwana n'iz'ubukire. Ubukene buzozana amajwi atuma wiyahura. Abatari bake hano Imana ihora itwishurira yatubwiye ko abantu bagomba kwiyahura, bagomba gupfa. Biba ari ibibazo barimo by'ingorane. Abagwara imitsi ukazamva ngo barwaye AVC ni ibibazo.
bigatuma imitsi bateza ingorane batari bake yataburotsi bahura n'ingorane y'ibintu nk'ibyo. Ubwo n'ubukene kandi ntibashobora kubukontorora. Ariko tumugira abantu bakugwanya 15 cyangwa 30 mugo bakakugwanya ufise inoti. Naurazi ko ufise amafaranga bakugwanya ku amafaranga nikoresha mu kubagwanya. Ireganivye handi kongera ukakoresha n'Imana. Iyo ukifise agakiza Imana ikorera mu masengesho igakorera no mu nzu. Mugabo abadayimoni b'ubukene nisengesho ryonyene. Nisengesho ngeri nani ugira amasengesho y'isi 3 ukayavamo wagira urataha ugasanga abana barapfa ngakaboro iyi Imana yaba twakatsa Imana yanyumvise cyangwa yanyumvise. Reka ndabibutse ikintu igihe cyose turiko turasenga cyane niho haba amageragezwa menshi cyane. Igihe cyose ucinze mu masengesho ntambara nyinshi kandi nibiza bigucine ivyo genda bimenyeye cyane. Yesu ahejeje iminsi 40 yahuye n'ingisho yahuye n'ikiragezo niyo yaciye riza acahura na Satani amucana ahantu aramugerageza. Bisigura aya masengesho turiko turasenga nuwaza wibaza ngo mbega biza kugenda gute cyane ngo mbega ko ndiko ndabona ivyo ntari niteze. Rindira gato inyuma y'igeragezo hari n'ingisho kandi ndabizi neza ubukene ni ikintu kibi cyane. Imana dusheho Imana idutabara. Ijambo ry'Imana rivuze ngo nsize urugi runini guguruye. Pawulo ngo amaze kugurura urugi runini guguruye abamugwanya baciye baba benshi. Rego umuntu ntashobora kugwanya adafise icyo atakintu ufise kandi isi yose umuntu akugwanya nuko haba ari ikintu umurusha, nuko hari ikintu girana umurusha. Mu ngabire umuntu utamurusha nta muntu azokugwanya. Ate utamurusha ingabire azokugwaniriza iki? Amafaranga utamurusha azokugwaniriza iki? Hari umuntu murabona atera ukaratusa amabuye akakishuri kakatamye kuza ko kakakatoye kuza muraba abantu ufise icyo bamurondera. Niba mbona bariko barakurondera hari ikintu uri kuraduga ko niba bona abatari barakurondera nta kintu ufise atabakurondera nta kintu ufise. Niba bona abadayimoni bariko baraguseka bagukubita uri kuraduga mu mpera nawe utabibona uri kuraduga mu mpera. Niba bona abarotsi baguhagurukiye hari ibintu bibiri ushobora kuba uri kuraduga cyane ufise inyenyeri y'umugisha muri wewe. Ufise inyenyeri y'umugisha bariko bararondera kuri wewe nuko utarabimenya urayifise nuko uvuga ngo wiki kandi yakugira igeragezo nta muprofeseri mwiza nk'igeragezo. Igeragezo n'umwigisha mwiza. Igeragezo n'umwigisha erega n'umwigisha. Igeragezwa n'umwigisha. Nimba mubona uyu munsi niko nditwararika abakristo cyane ngira amasengesho menshi nuko naciye mu geragezo. Nimba ashobora gufasha umuntu ashonje nuko nashonje. Nimba ashobora kuraba umutima w'umuntu nkawitaho cyane nuko nanjye nabayeho ndi mu bihe byo kurwara imitima nkabura ikifasha nkumva umenga ndakeneye gufasha abantu. Igeragezwa ryose iyo ubiciye mu karinesha ukarisohoka uva yose ingazi. Ikibi nuko ryo gutsinda gusa ariko maze kuritsinda nta kibazo. Kandi nta muntu n'umwe mu basirikare cyane mu bantu b'abapolisi yoronka grade atagwaye cyangwa atariciye tishoka. None wewe abagwanizi reke sinababwiye mufise uno munsi mufise telefone nibenda kawo guhamagara ni Imana ishireho n'ubwo
ugata umutwe ukabura icyo ufata bazokurondera Imana irakugororera ariko uyu munsi urabura telefone ukibaza ati ndayiguriye ukamara indwi atabona guhamagara none baguhamagare ubaha iki bakurondere ku iki ufise inzara uraza ko n'abantu batakukugendera abagenzi bo bakura hehe Imana ikudugije ejo naco niko utarutse wari warasaba ngo burya ngo jewe ngo ndi umuntu wo mu muryango n'umuntu utarutse ngo ndi famiye ngo kuri bari ukabona umuntu aguma kurondera akubwira famiye utanazi nukuri kw'Imana nani dutabari two mu muryango imiryango y'uburutse imiryango y'uburutse ngoba iyi miryango yoba intambara izo arizo zose iyo uri muri Kristo Yesu Imana iraguhagararira narabonye abikorino ba kabiri kuri 2:12 Mana we dusenge iminota 10 nyarukiriza abikorino ba kabiri igice ni 2 kwica umurongo wa 12 aravuga ngo ariko aho naja itirowa njanye n'ubutumwa bwiza bwa Kristo ngasanga nugurura urugi mu mwami wacu anone Paulo ntiyaguma yugurura urugi haruguru ku 16 ku 9 ntiyabwira ngo Imana musizeho urugi rwuguruye rwagutse ngo kandi abagwanizi baraye bangahe aho barahava aja hano ngo asanga urugi nawo ku 2:12 ngo asanga yugururiwe iki ariko ugeze mu bakorino ba kabiri ku 11 ku murongo wa 22 urugi rwari rwugaye yari mu mageragezwa n'ibibazo gusa ntitwahasomye ejo urashaka urasoma yari mu ngorane iyo urugi rutaruga hasome tunyarutse abikorino ba kabiri 11 hera kuri 22 bandanye garutse tuca turangiza asigaye igice kimwe gusa aravuga ngo mbega bona abaheburayo nanje ndiwe n'abisirayeli kabisa nanje ndiwe n'urubyaro rwa Aburahamu nanje ndiko n'abakozi ba Kristo ndabarusha mu butame ndabarusha mu gushigwa mu mabohero ndabarusha mu gukubitwa kurenza urugero inzugi zari zugaye kenshi nari mwirinde ry'urupfu aho sinzugi zari zugaye abayuda ibihe 5 bankubise ibimoko 39 inzugi zugaye ukubitwa ibimoko ibihe byose n'amageragezwa n'amajambo niki ibihe 3 nakubiswe ingage igihe kimwe natewe amabuye inzugi zugaye ibihe 3 ubwato bwaramenekanye inzugi zari zugaye naraye mwidamba nirigwaho inzugi zugaye urara hanze ukarara mu migu ukarara cunza abandi ukarara inzugi zugaye nari mu ngendo kenshi mwirinde ry'inzuzi mwirinde ry'abambuzi mwirinde ry'ubwoko bwacu mwirinde ry'abanyamahanga mwirinde ryo mu bisagara inzugi zugaye uba mwirinde mu mpande zose mu muryango ni mwirinde mu rugo ni mwirinde mu bana ni mwirinde muri famiye utunze ruguru ni mwirinde abo mukorana ku kazi ni mwirinde hariya mu rupangu ni mwirinde usanga ari hose bagutera imigere ni usanga ni mwirinde no muri bene data mwirinde ryo mu bugaragwa mwirinde ryo mu kiyaga mwirinde ryo mu bigira bene data mu butame no mu bucumukure ndara amaso kenshi urara amaso kenshi usenga utishuka nagira inzara n'inyota mara ubusa kenshi nicwa n'imbeho nambara ubusa kandi ntarinze kuvuga ibindi shaka udusomera abikorosayi turangirize ngaho 4:2 ni 22:3 gusa abikorosayi 4 turangirize ngaho nashaka kubabwira ijambo nahawe bisigura tunadusomere ngaho cyo nababwira abikorosayi 4 murongo wa 2 no wa 3 ngomba cha senga abikorosayi 4
umurongo waho wa gatatu umurongo waho wa kabiri haravuga ngo mukovye mu gusenga cyane mukube mu maso mushima kandi natwe nyene mudusengere kugira ngo Imana itwugururire urugi rwo kuvuga ijambo ryayo umva Paulo na tuvuga ibanga rya Kristo iryo mbohewe. shaka neza Paulo ahose inzugi zicugaye yamiryango itarugurura ngo abone abagwanizi yaguma asenga avuga ngo musengere nanje Imana inyugururire iki urugi. Nico gituma habaye amasengesho yo kuguruza iki. Reka Paulo yarazi ko atakindi kicugurura inzugi nisengesho. Paulo na Sila bariko barasenga urugusenga kwabo kuguruye iki inzugi. Imana ishimwe. Petero ariko arasenga Yakobo bari bamwishi bagomba kumwiyongeza. Abakristo baravuga ati no tugomba dusenge. Barasenga bariko baramusengera. Marayika araza aramugurura inzugi amugobotorayo aramujana inzugi zari zugana. Mana yugurura inzugi. Navuze muri ijambo urihe Valeri uko Imana ari impano Imana igushoboze gutahurira ijambo. Niba watahurira ijambo ukumva nk'uko Yesu abivuze uraza kubona uragendera mu nyishu n'igisubizo. Iyi ndwi neje ndabinginze iyi ndwi uko ndiko ndasenga uko ndavyibaza uko numva muhemu yera avuga iyi ndwi Imana irarema igitangaza. Reka mbwira abasenzi muri hano iyi ndwi nyene ndiko ndavuga nimba hari umusenzi ari hano cyangwa ari umukozi w'Imana ari hano cyangwa ari umuntu yemera ko asenga iyi ndwi nyene usenga Imana usambuza shetani kusumba ku rugero rukomeye usumba uko wahusenga. Mbere iyi ndwi nyene ari nayo ndwi yanyu musenge cyane dusengera uburinzi ku buzima bwawe no ku muryango wawe n'ishengero. Kuko muri finale atagipfuye muri finale hakunda kubibara muri finale itabya inyana ibyara ishuri. Kuko nagomba nababwire ikuzimu ibi turiko turakora babandi bugara bya bindi byose barabibona. Abari hano nabo abarozi barahereka mu murimo hano baruza ko baticayemo wabona ishengero nk'iri bitari n'abarozi barimo turababona turabazi. None erega none Bibiliya ivuga gute ese mwenda mwibaza ngo ndabeshe rega ni Bibiliya ivuga ngo abana b'Imana bashengere shetani ashengerana nabo. None bashengerana nabo nyene none shetani uzomubona shetani ntaca mu muntu abarozi n'abakozi bandi. None tuzobona shetani cyangwa tubona abarozi ari mu bakozi ba shetani. Arahari muricarana muragendana murasangira. Abana b'Abayuda abandi bagomba gutwara amakuru kwa shebuja wabo ati barahiye barareba baca bajyana amakuru twarahiye nyene murozi genda ubivugeshe kuri shebuja twarahiye genda ubwire bose wawe natwe twabwiye databuja wo mw'ijuru twambaye databuja kandi nagomba ndakubwire ndagutangariza shobuja heburozi shobuja wawe shobuja yaratsinzwe mw'ijuru ibyo bimenya rega nacyo wanze nta nicyo ufise. Shobuja yatsinzwe mw'ijuru. Shobuja yatsindiwe ku isi. Shobuja yatsindiwe ikuzimu. Wakurikiye ikitari ariko databuja yamanitsinze muri mwijesheje ikuzimu yaranesheje muri make turwanira mu tsinzi. Haleluya. Nico gituma
mfashije ngo kubaho kw'inkoko wewe ibaza iyaba inkoko zikura ngo nuko ubuca budahari wewe ibaza ko utavutse bakuroga niwakuze bakuroga none ntimwagendana nimwicarana mwabana mu rupangu ku mutumba si wo wasi ni muri kumwe nabo ariko iyahabaye cyane n'ubu iracana haleluya iyabaye cyane none isizeho ijambo rikomeye ivuze ngo ishizeho urugi kandi ntawe ushobora ishizeho urugi kandi ntawe ushobora ishizeho urugi kandi ntawe ushobora atasizeho urugi kandi ntawe ushobora Yesu asizeho urugi kandi ntawe ushobora Mama yarasizeho urugi kandi ntawe ushobora Gisagara ntibashobora kuguga muri karitsiye ntibashobora Mariyaje ntibashobora akazi ntibashobora ubuzima bwawe ntibashobora barishyizeho urugi haleluya urugendo ntibashobora kuko ishyizeho urugi muri karitsiye ntibashobora urugendo rwawe ntibashobora urubyaro rwawe ntibashobora viza yawe ntibashobora kubera iyaremye ntishyizeho urugi abawe ntibashobora kubera ishyizeho urugi uzogenda ubabanaho zobabanaho uzi ko ako karirimba nari narakibagiwe gashyirako tukaririmba nagafise tukarangiriza ko dusenga hari umuntu yumva ashaka ko dusenga ariko mana yanjye kandi tuzokaririmbe na shetani agirene Yesu, niko nawe
tugomba dusenge. Uzobabanaho bagenda baranyikwa bamuhekemera amenyo musangira mugendana ariko uzobaba naho. Data wa twese wo mwijuru ufasha dusenge iminota 3 gusa cyane ibi abijya ikigira kabiri twavuze ko ari iki kwizera kuratuma imiryango igirana yuguruka twabivuga ko tukabyagura icyanyuma twavuze ko ari iki ikimaze urakeneye byiza urakeneye bariyazi urakeneye akazi urakeneye ikintu kanaka hari igihe amasengesho yasenga bikananirana urakeneye promotion hari igihe promotion uyirondera bikanga ikimaze kikavuga cyangwa kikakuburanira. Narabonye abantu babeshejweho n'ibimaze iminsi yabo bayitanga. Ndabibutse ko umurozi ntashobora kukuroga ngo upfe atagutangira ikimaze. Ndabibutse ikindi nta muntu yoje ikuzimu kwa shetani ngo bamuhe ubutunzi atatanze ikimaze kandi atanga ikimaze cy'agaciro kandi atanga ikimaze cy'uwakunda icyakunda. Mu kurangiza aya masengesho naravuze ngo ikimaze cyawe ugenda wibaze icyo wotanga ushyire muri amverope ushaka uyu munsi ushaka ejo ushaka ejo gushika dimanche tuzora tugisengera icyo kintu baduwe abashoboye bo baba bashoboye kushira mu ngiro uwa nimba rumwe nimba ari babiri nibisanzwe uko wabafashije turashira hano icyo kimaze kandi icyo kimaze twarababwiye ntidukeneye kuvuga ibi kubera hakenewe amafaranga. Oya, amafaranga n'ibisanzwe ashobora kuva n'ahandi. Imana ishobora guca inzira y'ahandi. Si ikibazo cy'amafaranga ahubwo ni ikibazo cy'uko tugomba ko Imana yishyura ibohora ubuzima bwawe ikimaze cyawe kikakuburanira. Hari umuntu ejo bundi yashinze intahe ndamwibuka. N'umuntu muri bo mu muryango wabo cyane nta muntu n'umwe bagira operasiyo ngo akire. Familia yabo yose bagiriye kubagwa abapfuye. We yari yihaye intumbero yuko azotanga ishimwe nyuma yo gukira kandi niwe yagiye ati nzotangaye. Nimba ukeneye ibasha mwategerezwa kuba muri ko muratanga amabasha niba ari umuntu akeneye cyangwa yajakoze akagikora. Hanyuma mwico gikorwa bagomba kumugira operasiyo namwe yakumusengera yavuze ko azotanga ishimwe mu nyuma niko vyari biri. Numvishwe riramwe yatoya ahubwo icyo yotanze nk'ishimwe imbere yuko bamugira operasiyo nabanze azari ahindura iryo shimwe ribikimaze rimugwanire ku buryo cyagihe hamwe yopfuye cyakimaze kize kimuvuganire ribe umubavu mwoto umurekrama ubuzima bwiwe. Achazana icyo kimaze tugisengera kiberegiye twamaze iminsi 3 ndamubwira ati iminsi 3 uri kuzobana tubanze tugifuka makuza twaragifukamye kope inyuma yaho icyo kimaze tuongera dushira haba kumusengera hakoze ibintu bibiri bitatu cyambere kwizera cyakabiri ikimaze cyagatatu abasenzi baragiye kumusengera n'ubari muzima wakangaye yashinzina ari muzima nta kibazo yasubiye muri control bamubwira ati ameze neza nta kabazo na gato hakoze amasengesho hakora n'ikimazi hakora no kwizera hari kimazi cyugurura kikapobora kigasenya kandi cyo kimazi tugiye kugisengera no munsi kwa kiroza niba kirongeje uzokizana niba kironga kwa kane kwa gatanu kwa gatandatu kwa Mungu kugera kwa Mungu niwo munsi wa nyuma kandi kugitanze uwari we wese kandi ndagusaba ntushire mu gihumbi ushaka kureka icyo se kimaze ntushire mu bihumbi bibiri wanjye igihe uzokitanga ariko ubu nta kintu mfise kandi
Imana yakorera kuri ivyo. Mugabe ikibazo nuko ushobora gusanga hariho ikimazi ushobora kutatanga, ariko ugasanga hari ibintu bitagira umumaro utanze mu buryo, ariko utayufise b'amahoro pe. Kimazi n'ikintu kinigana n'ikintu kivuga, kandi nawe uzoyaronka kuwa gatandatu canke kuwa Mungu tuzoyakorerako. Mugabo kuwa utanzuye baturonderere igiseke kitazosubira gukoreshwa mu bindi, kandi imisi yose uko dukoranye ngaha kiza hano dusenga tuvuga ubutumwa kiri hano, kiri hano nizo envelope ziriko ziravuga zirabura. Navuze ngo wandike ibintu bitatu. Icambere, wandike izina ryawe kuri envelope, ushiremo n'umutwaro wiyumvira ko ico kimazi cyo bomora, ushiremo ako gapapuro muri envelope. Ico kintu wiyumvira ko kigomba kugwana n'ico kimazi, ucushiramo umutwaro wifuza, kandi umutwaro ufatika, wa mutwaro wibaza uzi ari uza mu bindi vyose, abari ushira kwako gapapuro. Imisi yose tuzoba turiko turasenga izo envelope zirimo ikimazi ziza hano, rero zizoterwa hano bahera. Ico kimazi kizo hano acama hano, dusenga twongera twibuka mudufasha, tugifata tuvuga ngo Mana twature kwa amajambo nk'aya baherezi batura ku bimazi, hakurya abarozi batura ku bimazi bariko baratanga amazina y'abantu, hakurya abapfumu batura ku bimazi, canke abariko barasaba ubutunzi batongere, natwe tubitongerereko. Niyo bari ingwara idakira, ikimazi kiburane naco gisekane n'ivyo bintu. Ndizeye ko hari ico Imana izokora. Nivyo nimba utaje witeguye kubera uvyumvise umunsi b'amahoro, imisi iracari n'ejo tuzobandanya. Vyari ivyo. Yesu abamugisha, reka dusengere. Mama ni hapa, mbingu ziwe wazi kwa jina la baba ni hapa, mbingu ziwe wazi kwa jina la kijana ni hapa. Tumeacha vyote, tumekuja kwako, tunaacha milango ifunguke, milango iliyofungwa. Umetupa siri ya kwamba lazima tuje kwako, tukuombe, tuamini ya kwamba wewe upo, na tuitoe zabihu mbele yako. Baba, tumesikia sauti yako, tunachokiomba milango ya pesa iliyofungwa ifunguliwe kwa jina la Yesu. Milango ya amani iliyofungwa ifunguliwe kwa jina la Yesu. Milango ya safari zilizofungwa zifunguliwe. Milango ya watoto iliyofungwa ifunguliwe. Milango ya upako iliyofungwa ifunguliwe. Milango ya neema yako Baba iliyofungwa ifunguliwe. Mungu aliyepatase, tumeona maajabu yako hapa, tumeona maajabu yako hapa. Kuna haja milango ifunguliwe, milango yote iliyofungwa mulimwengu wa giza Baba ifunguliwe. Mungu wa Josefu, unayeponya magonjwa ya kila aina, unayeponya magonjwa ya kila aina, maombi hii ya siku 21 tuko mbele zako Baba. Sikia maombi ya mzazi wetu, analala usiku na mchana, naomba kupitia maombi haya Baba, kila milango iliyosimama leo hii Baba, tunatangaza ufungulivu, tunatangaza ufungulivu. Ulipotembelea Musa, ukamwambia Musa, kwa nini kunililia? Uko nini mkononi mwako? Musa akasema, niko na fimbo. Ukageuza fimbo kuwa funguo, ikafungua mlango ambao ulikuwa umefungwa, ambao ulikuwa ni bahari ya Shamu, ikafunguliwa. Israeli wakavuka mpaka ngambo. Baba, fungua milango ya baraka, fungua Baba milango ya mavisa, wabiko na haja kutoka watoke kwa jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Fungua milango ya uponyaji, walio wagonjwa wapone, walio wadhaifu watiwe nguvu. Fungua milango Baba, fungua, fungua, fungua Baba, Baba,
tunaomba, Mungu tunayemwamini, Mungu tunayemtafuta, tunaomba Baba utembee milango ambayo imefungwa kwa ndugu zetu wasikie kukuabudu, wafungulie milango waje kesho na wakuabudu. Baba, tunaomba neema yako iwe pamoja nasi, tunaomba uwezo wako uwe pamoja nasi, tunaomba mamlaka yako uwe pamoja nasi. Waliofungwa na mapepo wafunguliwe, walioelewa watetee, waliolia wafurahishe, walio na huzuni wape furaha, waliokataliwa watafutwe, walioonewa kila Yeriko iliyosimama maisha ya watu walepatase, tunaipomoa kila magonjwa iliyosimama, tunaiangusha kila dharau ilizosimama, tunazipomoa katika jina. Ejo uzoturirimba ejo, niyo uno munsi utaririmba uzoturirimba ejo. Ikindi naco ejo tuzokorera mu bushobozi bw'ijambo. Mu bushobozi bw'iki? Nibwo bushobozi bw'ijambo. Imana data wa twese wo mw'ijuru, Imana narivuze ngo Imana data wa twese ejo izoshoboza kuba hezagira cyangwa kubatura kw'amajambo. Kandi nizeye ko Imana izoshoboza ikacikofirima ayo majambo kugira ngo yugurure imiryango. Hari amajambo tuzobaturako kuko inyuma y'ijambo ryayo rihegeresha ibitangaza n'ibimenyetso ko yaduhaye iyerekwa. Ikorere no mu bushobozi bw'iki ijambo. Tuzoba gurura imiryango, tuzugura imiryango dukoresheje ijambo ku buzima bw'umwe uwo ari we wese. Ushaka amahoro y'Imana, uhamagara abantu mutumire mu yandi majambo ejo n'ubuhanuzi, ni uguhanurira umuntu wese ku bushobozi bw'iki